hari umuntu yatubeshiye yuko muri CNDD-FDD ngo twagiye kugwanira ubwoko. Icyo nagira ngo ndakibeshuze kuko igihe twaja ku rugamba nta bahutu badutumye ngo genda mutugwanire. Twagiye consécutivement à l'assassinat du président Dadaye. Honorable Jeremy nukuri jewe imyaka mufise ntayo nzi mugani wanje simike. Jewe ko kumbwira yuko mwagiye mwijamba mugwanira demokrasi gusa atabwoko mwatoteza ico tugiye ku radio twokivugana neza ko ico naco nemeye. Umushinga mateka Jeremy Ngendakumana hamwe na Evariste Ngayimpenda umwigisha mu mashuri ya kaminuza. Hari rero mu kiganiro cyatunganijwe n'ishirahamwe Parseme kuri uyu wa kane kubijanye n'uburongozi bwiza hamwe n'intwaro ibereye byo soko y'iterambere. Reka rero tubandanye twumvirize n'abandi bagize icyo bashikiriza kubijanye n'intwaro ibereye. Hari umuntu yatubeshiye yuko muri CNDD-FDD ngo twagiye kugwanira ubwoko. Icyo nagira ngo ndakibeshuze kuko igihe twaja ku rugamba nta bahutu badutumye ngo genda mutugwanire. Twagiye consécutivement à l'assassinat du président Dadaye. Bari berekanye, les putschistes avaient montré le refus de la démocratie. Twebwe tuti rero natwe demokrasi turayishaka, twaramaze kuyijamwo, tugiye kugwanira demokrasi. Nta bahutu rero badutumye ngo ugenda mutugwanire twe nk'abahutu. Ni nk'uko atabatutsi twagwanije nk'abatutsi, twagwaniye demokrasi, tugwanya uwo wese yanka demokrasi mu Burundi. Ico nico nashaka gushira ku murongo neza, bacumbe neza. Hari kandi kantu nagira mvuge gatonya ko noza kakanya bavuze bati à propos ya le mandat impératif mu bashinga amateka yavuye akivuga wenyine. Ikibazo ntikiri harya mwe bagutore kuri liste bloquée watowe n'umugambwe. Hariho n'abashinga amateka kubwira ati je ni wantoye je natowe n'umugambwe. Uyo rero yagushyizeho erega umugabi yaragukura. Ahubwo ikibazo mwoburana kandi numva cyumvikana gose kandi cyabwirizwa kuhaba ni have mu liste bloquée. Umuntu naze yitoze ku gato kiyo abanyagihugu bakwitorere bakwizere hama bagira icyo bazokwishyuza bati we twaragutoye watwemereye ibi nibi tukwishyuza ibi. Icyo gihe ubufise woba wagukiwe mu kuvuga ibyo wipfuza, mu kuvuga ibyiyumviro byawe mu nama nshingamateka atawugutera igisuri. Nayo kuri bijya turi mu bubu bya liste bloquée ikugwa n'umugambwe. Wowe umuntu agushyire kuri liste urumva niwe yagutoye hamucyo uza kumugabira aca gukura. Murumva rero ikibazo aho kiri. Bon, ibyo ndabivuga kuko ndabizi. Twarigeze gukura abashingamateka 22 muri Assemblée nationale mu Kigobe. Byagenze gute? Baragumutse bati twebwe ntitukiri muri groupe parlementaire ya CNDD-FDD. Mwareye none mwe mwarigeze mwitoza nk'aba independent ko ari twe twabatoje mwe mwareye none ko mwagiye genda rero gose. Ndagomba ndababwira yuko hariho umushinga amateka atari yaje no muri campagne ni yari no ngaha turamushira kuri liste. Iyumvira uwo muntu aciyebona yakugumukanye ngo wende tukiri kumwe general mu bindi. Murumva rero ikibazo twari dukwiye kukibaza neza tukumva iyo cyanduruka iyo gihera imizi tugihere kuri liste bloquée. Nibaza ko nkuko honorable yonse abikubwiye murabashinga amateka murashobora kwinisia l'amendement de certains articles de la constitution. Icyo kintu mukagihindura kuko kajya twitwaza ngo ni kubera zijya ukota 60-40 birashobora kuboneka d'une autre manière mutibo. Hari abatutsi byari byose ni 40% ni 60% mugabo batowe ku gatwe kawo tugatora abatutsi le plus méritant tugatora abahutu le plus méritant mugabo agatorwa ku gatwe kiwe nayo byaje mu by'umugambwe mwame mwimvira yuko en fait nivyo byabaye à l'origine y'amendement. Je sais que je suis pour quelque chose bari batugumukanye nama ya Assemblée nationale ababloqué
bati twende tukigaruka biba ikibazo mu nyuma onadi kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira bishire ku murongo gutya je sais que je suis pour quelque chose mugabo mushaka ko ibintu bigenda neza kuramo bijya vya liste bloquée haba ari cyo muburana gusumba ibindi kuko icyo gihe uzoburi vraiment atankwa kwa office uri umushinga amateka watowe n'abanyagihugu tu rends compte kuba gutoye tu ne rends pas compte à ton parti murakoze kunyongera ijambo hariho ikibazo nari nabajijwe na honorable Marayika gati yo gwa gasore yaticwa yo ndada yaticwa ti wonona yuko nkuko abanyagihugu benshi bavyipfuza hamwe gwasayoza ko ibintu bizosubira mu buryo bon inyishu yavyo ça relève de ce qu'on appelle la spéculation politique. Narigeze kubivuga no bisubiramwo Rwagasore yagandaguwe atabiramupfana ataca ari kiretse ko yari yatweretse intumbero nziza. Ndadaye urabona nawe nyine yamaze imyaka iminsi 100 nta cari bwamupfane. Ces discours zari correct, l'action politique ntiyari bwakomere ngo umuntu abone icari kuva muri kitari kuvamo. Kumenya ingene iyo bagira Imana bakaramba bari gutwara sa urumva yaba naramukizwa bakubwira ko Imana yabinsiguriye neza bintomore neza none abapastori bakubwira ko umenga Imana umenga basangiye icayi. Ça relève de la spéculation politique. Rero ico nukuri ntaco noshobora. Bon, gusa ndashobora kuvuga ko ibintu vyari kugenda mieux que uko vyagenze. Ico ndashobora kucibaza. Honorable Rwasa yogira Imana kagishikira yotwara neza yotwara gute njangaruka muri spéculation politique. Bon, yaba ari umwanya ne gushobora kubwira ibyo tuma nibaza ko yotwara neza nkakubwira nibindi kumbure byo tuma nibaza ko atutwara neza ariko sico kibazo cy'uno munsi. Honorable Jeremy nukuri jewe imyaka mufise ntayo nzi mugani wanje simike jewe ko kumbwira yuko mwagiye mwishamba mugwanira demokrasi gusa atabwoko mwatoteza ico tugiye ku radio twokivugana neza uko ico naco nemeye hoye naho twoja kwiraja mu kanywa baba guko hari ubwoko mwabona yuko par essence buri anti démocratique ivyo uretse ko bigaragara mu ngendo no mu nzandiko biragaragara kugira mperaheze nukuri je nababwiye nta demokrasi turashikamwe. Liste bloquée tukiyikorera ko nimurindire demokrasi kuko aho umuntu aho kuraba baje gusaba amajwi aje gusaba ko umukuru w'umugambwe amushira mu kibanza ca mbere uwo nawe umugenzi wiwe n'injuti yiwe biva no ku muntu caka kigura kubera iki twotinya kubivuga. Rero liste bloquée ikiri mu ibwirizwa shingiro ryaca muri code electorale nimuzige uzoronka demokrasi vuba. Ikindi abamenyesha makuru batarari kurirwa kuvuga ivyo babonye umunsi w'amatora bikiba bakibibona kandi ababitoye bashobora no kuvuga ati umuntu yabesha naho nyene nibaza yuko mu bibuza demokrasi ico kirimo buyaje ndemera cyane amatora muri 65 nayo muri 82 watora umuntu kandi muri 65 cyarazira ikaziririzwa nama nabivuze ku imodoka ya leta ushobora gusubira kuyicaramwo uri kandida cyarazira ikaziririzwa yuko witwangura umushikiranganje ari kanaka umaze kwitoza ubushikiranganje wacu ubanza ugasubiza. Igihugu cyatwagwa n'abadirecteurs généraux kugira abantu baje kwitoza bangana. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Naho tuvuga ko ariho twinjiye muri demokrasi. Abahinga bavuze bati nturonderere inyishu kwa guteye ibibazo. Ubu rero
nari nakivuze no kugishimangira gusa no gukomeza ishuri rya demokrasi sinyubakwa bazubaka nguku ni kumenyereza abantu kuganira ku bibazo biri mu gihugu avec objectivité kuko iki gihugu kirimo ikinyoma cyinshi kirimwo ukwiyorobeka kirimwo demagogie kirimwo hypocrisie abantu bakaganira neza kugira umugwi uwari wo wose abanyagihugu abatohere ku mukuru w'igihugu ushika ku mukuru w'umutumba bashinga amateka bakenguza amateka ba mustanderi bamenye ico batorewe bamenye ko batatoye kugira bakandamiza abandi bantu bamenye ko batahubwo kugira babegeranye babaserukire babane neza mu budasa bwabo babateza imbere ntibatoye ngo baze gutora amategeko nk'ayo ntuzi ariko aravuga amabwirizwa ariko aravuga marayika batubwira batora amabwirizwa meza yubahiza umunyagihugu n'abanyagihugu hanyuma abanyamigambwe nabo nyene bamenye uruhara bafise mu kugira ngo ibi turiko turavuga bya bonne gouvernance bya leadership bigira uruhara abanyamigambwe batavuye hasi ngo bakore ntibizokora ko bafise abantu benshi biyigisha kandi bariko barondera ubutegetsi niba bateza kubyigisha ivyo hanyuma abari ku butegetsi nabo nibemera hazo biganiro kuko diagnostic ariko aravuga ntizobaho hatabaye ibiganiro ngo ukuri kuvugwe abantu bimare ishavu iri shavu hataba biganiro ntirizohera ahubwo rizoguma cyongerekana ndabi dusubira mu ngorane mu njamake ruvuga nti hategerezwa kuba ibiganiro hacaza mwizo zindi nyinshi zose ziko turiyumvira bizoshoboka bo reka nangurire ko karuma gatoyi kumbure ku mukorege wanje Professeur Ngayimpenda bo ntitwovuga ko atade kubera kumbure demokrasi tari appliquer tout à fait d'une manière parfaite nitwoca tuvuga ko atayi hari complètement kumbure turiko turakwa ku ico bita nihilisme politique okay nibaza yuko irahari mais ce n'est pas parfait hari utunaturi yakumbure dukenewe kukwava de valeur cyane gutezwa imbere kugira bingende neza kumbure kurusha mugabo intwaro ya demokrasi Burundi bwarayinjiyemwo sino ntitworonka ico twita le système politique turimo murakowe kumbure voilà rero no sozerera kuki ugambere nambere turakeneye yuko kumbure hano mu Burundi bwacu twokwibaza ikibazo eske hakenewe iki kugira ngo uburundi bwacu butere imbere ndibaza yuko mu kurondera inyishu z'iso kibazo inyishu zoba nyinshi twabona amaherema menshi yokeneye yodufasha kugira tugera aho tugeze aho naho duca dufata de priorité nécessaire kugira ngo dushobore gukurikirana neza iryo hangiro giterambere ico novuga rero dukeyi twojamwo muri izo priorité harimo cha gouvernance twagumye tukivuga la gouvernance politique et la gouvernance financière izo éléments zibiri ce sont des éléments essentiels kuri ivyo byankenerwa byoje imbere y'ibindi ikindi naco twavuze ikintu ca education burya ibintu byose bikundira cyane bigapfira kuri education tant que le système éducatif n'est pas adéquat nukuri tuzokwikuyumba ko dushoboye mu bw'iterambere muzosanga turiko turiruka aho ivyo rero tweza kuraba tukafata priorité nécessaire zidufasha gushika aho igihugu twifuza ko gishika murakoze